rya kabiri niko novuga kubera iki mutavuga muti twaze duheze za mbere tuje ku bya kabiri nyene icyubahiro bitariza kugira amahera gusa nyene icyubahiro sinzi nkumva ntusubire kuvuga turabibatse ubu hanitaye sinzasubire no kuyumva muri iyi poroshe sinzasubire no kuyumva ntangira audit abatekinisiye baje banze baharura amahera yose akoze muri iyi mu nkundire nsubire ndabaramutse nongera nambakaze banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV none n'umwanya makuru agezeko ariko aragarukwa ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi kuri igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 n'amakuru ahambaye cane ariko aragarukwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma y'impinduka yaraye akoze mu biro vyiwe kuri ubu ngubu hari izindi mpinduka zikomeye cane yajeje gukora mu kigo Obuha kijejwe inyubako za leta muri kano kanya turaza kubabwira izo mpinduka uko zimeze ni nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yidodombeye bimwe bikomeye ikigo Obuha ko cananiwe no kuzuza inyubakwa zo kugwiza udukwavu aho yidodombye cane aratukagura umurongozi wa Obuha aho nyine kuri ubu ngubu nyuma yuko kwitotomba yakoze impinduka zikomeye cane muri Obuha kuri ubu ngubu turaza kubabwira izo mpinduka zikomeye zajeje gukorwa muri Obuha nyuma yuko kwigenekerezo rya 18 yari yagendeye icyo kigo Obuha cyari kiriko kirubaka nyine inyubakwa zigenewe kugwiza udukwavu muri ano makuru turaza kubabwira byinshi vyinyegeje kuri iyo nduru Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yarashize ku munwa ndetse na byinshi vyoba vyinyegeje muri uwo mugambi wa Ndayishimiyeho bivugwa yuko ari umujanja ndetse n'umuswahili hari amakuru avuga akarwi k'abategetsi kagenda karagabura amamiliyaridi menshi abagenewe ibikorwa bimwe na bimwe aho muri ano makuru muza gukurikira amakuru twakuye mu masoko yacu y'akarwi karimwo Perezida Evariste Ndayishimiye nubwo yaza yakariye bamwe mu banyagihugu ndetse n'abategetsi ariko abayinyegeje inyuma y'umugambi wo kurya amafaranga menshi leta iyo bayashoye mu bikorwa muri ano makuru turaza kubabwira amakuru ahambaye cane ateye ubwoba twakuye mu masoko yacu y'ibibera mu Burundi ndetse n'ibikorwa bigayitse bimwe nyine bibonekamwo Perezida Evariste Ndayishimiye maze akaza yidodomba imbere y'abarundi muri ano makuru turagenda turabeca irya nino Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze impinduka muri Obuha ku igenekerezo rya 19 Rusama mwaka wa 2026 uwundi murongozi yabogojwe muri Obuha turaza kugaruka kwibogozwa rikomeye cane Leonidas Nibigira yahora arongoye ico kigo kijejwe inyubakwa za leta tubabwire n'igenwa rya Diomede Nkunzimana nyuma yuko kugenekerezo rya 18 Perezida Evariste Ndayishimiye yagaragaye ariko aratukana bimwe bikomeye cane nubwo bamwe n'abandi bavuga yuko ibingibi byose vyoba ari inkinamico iriko irakorwa canke iriko iracinwa na Perezida Evariste Ndayishimiye amakuru yo kwizera avuga iki reka vyose tubice irya nino inyuma y'imiliyaridi 54 zari zigenewe kubaka urugomero rwa Mpanda ubu naho Ndayishimiye yatuzaniye iyindi nkinamico y'inyubakwa zo kugwizirizwamo udukwavu ikarusi nk'uko makuru hadushikira abivuga mukuru w'igihugu aherutse kugendera ahariko hubakwa inzu zo kugwizamwo udukwavu Ndayishimiye yarahashitse ashira induru ku munwa nka kumwe irakaza biteye ubwoba muri 2021 ageze ahariko hubakwa urugomero rwa Mpanda
umukomiseri w'ikigo Obuha ajejwe ibikorwa yarabajijwe amafaranga amaze gukoresha aravuga ko angana n'imiliyaridi 2 ndetse n'imiliyoni 391 y'amarundi. Ndayishimiye yahatswe kwikubita hasi. Umukuru w'igihugu yavuganye ishavu ryinshi amwagiriza ubusuma acamubwira ko we nyine ishyirahamwe ryiwe babogojwe mu gikorwa cyo kubaka izo nyubako rituza amafaranga nyezina yari ategekanijwe, ariko Ndayishimiye yamutukagura avuga ko ayo mafaranga wewe yashobora kuyubakamwo ibigo 2 nk'ivyo yariko yubaka. Amakenga duca tugira ngaha naya none nyamba umukuru w'igihugu ayo mahera abona ko yo kubaka ibigo 2 ni gute yaretse bakayashora kubaka ico kigo kimwe conyine. Ndayishimiye yaciye atangaza ko aca ashiraho umurwi ukore isuzuma ibizwi nka audite, yamara birazi ko icyakurikiye kitakurikiye nyine ari uko iyo audite yakozwe. Bamwe n'abandi bariko baribaza nimba impinduka yakoze muri Obuha yazikoze iyo audite yabanje gukorwa. None Ndayishimiye ntibwaba ari bwa bujanja n'ubuswahili bwiwe kamara kubogoza umurongozi wa Obuha maze agaca mugenda mu kindi kibanza cyiza yabanje kumumaramaza kugira ngo babone uko barya ayo mafaranga. Urugomero rwa Mpanda narwo byahereye hehe? Naho Ndayishimiye yashitse ikarusi akavuga atabagurika nk'uwuzuye ishavu. Iyo kinamico yiwe iramenyerewe. Muri 2021 twibutse yuko yakoze urugendo rusa n'urwo ahari kubakwa urugomero rwa Mpanda ku miliyaridi 54 z'amarundi. Ijambo yavuze ahageze ni ngo ndamaramaye. Yarishavuje naho nyine avuga atabagurika ko mu ndwi 2 amatohoza azoba yaheze kugira ngo abivye ayo mafaranga agarukanwe. Byahereye iyo gushika uyu munsi kabaye akamizwe n'ingoma. Mu matohoza yakozwe ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, Bob Rugurika mukuru wayo yatangaje ko umugambi wo kubaka urugomero rwa Mpanda washinzwe na leta y'u Burundi mu mwaka wa 2011, yamara amafaranga yo kubaka urwo rugomero yagiye kuboneka muri 2016. RPA ivuga ko ibihangange mu butegetsi byaciye bija inama yo kugabura miliyaridi 50 y'amarundi. Umugambi nawo usigarizwa miliyaridi 4 zo kubaka utuzu bazokwireguza. Mbere uwari umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu w'ico gihe yari Kome Manirakiza yarishikiye kugendura ivyo bikorwa atangaza ko biriko bigenda neza. Aho ni mu gihe nawe nyine yari mu bagabuye ca gipfovya c'imiliyaridi 50 z'amarundi. Ndibutse yuko zo miliyaridi 50 zo kubaka urugomero rwa Mpanda zagabuwe muri 2017. RPA ivuga ko mu bazigabuye harimwo na Evariste Ndayishimiye, naho abereye umukuru w'igihugu yaciye aja kwitangaza nk'utabizi ko ikintu na kimwe. RPA ijwi ry'abanyagihugu yavuze ko amazina y'abagabuye amafaranga ari Petero Nkurunziza yahora arongoye igihugu c'u Burundi, Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu yamusubiriye Kome Manirakiza, General Arengiyome Bunyoni, General Gabriel Nizigama Batazira Tibia n'uyundi umwe yari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru kwa Ndayishimiye muri 2021. Izo miliyaridi 50 z'amarundi ngo zagaburiwe mu ngoro nkuru y'umugambwe CNDD FDD yo mu Ngagara. Uwari mu bagabuye inoti niwe yashamaje abarundi muri 2021 yitangaza avuga ko amaramaye. N'uyu munsi nguyo aragarutse kudusamaza ngo bivye imiliyaridi 2
n'imiliyoni 391 kandi naho nyine yavuze ko amatohoza azoca akorwa, ariko nanone n'amatohoza ataraba twabonye itangazo ribonekamwo impinduka muri Obuha, aho bamwe n'abandi bariko baribaza nimba Ndayishimiye atabikoze muri bwa bujanja n'ubuswahili bwiwe bwo kugira ngo abone uko ayo mafaranga nyine aribwa, maze wavuga yuko yakuye mu mabanga azace agenwa mu yandi mabanga ahambaye nk'uko twamye tubibona. Twaheruka gutera akamo abashinga amateka kutubariza umukuru w'igihugu yo yashize miliyaridi 247 n'ibice 5 yaherutse yateruwe mu kigega ca leta muri 2023, avuga ko agiye gukwiragiza udukwavu mu ngo zose zigize igihugu. Hari abaciye bakora ibiharuro bafatiye ku gitigiri c'ingo ziri mu Burundi hamwe n'igiciro c'agakwavu kamwe, bakavuga ko n'imiburiburi atarugo rwo mu Burundi rwari kuja munsi y'udukwavu 5, yamara utwo dukwavu nta hantu namwe twatanzwe mu gihugu. None izo miliyaridi 247 n'ibice 5 Ndayishimiye yashize hehe? Abashinga amateka twatumye kumutubariza iyo yashize izo miliyaridi 247 n'ibice 5 barinumiye, ariko we nyine aratanguye kutubwira ko amahera ariko aribwa. Umukuru w'igihugu yaraye yerekanye imiliyaridi za baba zitatu zimaze kwibwa, yagira ko atwemerera amatohoza. Ico mwokwitega nuko urya mwabonye avumagura amwita igisuma, ejo muzumva yamugennye mu mabanga ahambaye mbere gusumba ayo amukuyemwo muri kino gihe. Tubona ko umukuru w'igihugu atariko ajana Burundi mu mbonakazoza, ko yirirwa arayiririmba, aho nyine Uburundi ntibushobora kuba igihugu cifashe mu gihe ingendo y'umukuru w'igihugu yari ijejwe gukingira ivy'igihugu iri mu bavyiba ndetse n'ababinyaga Abarundi. Umwe mu mwihwezo wa bamwe mu bakurikiranira hagufi biriko birakorwa na Ndayishimiye. Nyuma yako kamo ka Ndayishimiye ndetse no kudadaza yerekana yuko ari we nyine ababajwe n'ibyo bikorwa n'abarongozi, Evariste Ndayishimiye mu kwitoza utunyoni yahejeje kugena umuyobozi mushasha w'ikigo Obuha, kuko uwo nawe yitwa Dieudonné Nkunzimana asubiriye uwitwa Leonidas Nibigira aherutse kuvumaguzwa amatane Ndayishimiye. Ivyo bibaye nyuma yaho Perezida Ndayishimiye asanze umwimbu w'ibikorwa vya Obuha utifashe neza, cane cane ibikorwa vyo kubaka ibigo vyo kugwizwamo inkwavu bariko barubaka hariya muri komine Karusi mu ntara ya Gitega. Mukuru w'igihugu yasanze inyubakwa zo kuri iyo chantier zitarahera kandi zatanguye kubakwa muri 2023, aho imyaka hafi 3 yari iheze, mu gihe kandi zimaze gutwara yarenga imiliyari 2,3 y'amafaranga y'amarundi. Mukuru w'igihugu nk'uko tubibona mu itangazo nyine yahejeje kugena umurongozi mushasha wa Obuha ku igenekezo rya 19 Rusama 2026. Uwundi murongozi mushasha w'ikigo Obuha akaba Dieudonné Nkunzimana, akaba yasubiriye Leonidas Nibigira yahora arongoye ico kigo kijejwe inyubakwa za leta. Obuha yakombowe mu mabanga ni nyuma yaho ku munsi w'ejo haheze ku igenekerezo rya 18 Rusama 2026
ahagarikiye ikigo Obuha mu bikorwa byo kubaka ibigo byo kugwizirizamwo inkwavu mu rugendo yari yagize muri komine Karusi mu ntara ya Gitega, ariko hubakwa ikigo co kugwizamwo inkwavu kuva mu Nyonyo 2023 ariko gushika ubu kikaba kitarahera. Nubwo Ndayishimiye yakoze izo mpinduka muri Obuha, bamwe n'abandi mu bakurikiranira hagufi ibibera mu Burundi ndetse na politiki bavuga yuko ibi byose vyoba vyakozwe muri bwa buja n'ubujanja bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ko uyu nyine yabogoje yoba agiye kumugenda mu yandi mabanga ahambaye, kandi ibijanye n'ayo mafaranga yo kugwiza udukwavu Ndayishimiye yoba azi iyo yaroye. Kari ngaha duciye dusozera yageze ko reka aragavugwa cane irya nino. Makuru yacu nakagaruka, nimba utarafyonda kuri sabone fyonda ko mu kandi kanya uraza gukurikira n'andi makuru ahambaye aba ariko aragarukwa ko irya nino. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.